mwifuza kumenya igituma umuhora wa SMART uba warugawe. Bega ibijyanye n'ubuhinga bwa none mu kurihisha amakori mu kigo BR bwo bugeze hehe? Haraheze iminsi mike abavugizi b'inzego batanze ikiganiro ku bamenyesha makuru mbere no ku banyagihugu. Rero ibibazo vyarishuwe, reka mwumve inyishu zavyo. Igikorwa ca digitalisation kubira ikigo BR vyose vyarashizweho. No kuvuga ico twokwita mu gifaransa mu mbabarire nitize ururimi rwaje mu ndege no mu mazi, l'infrastructure informatique, le logiciel zirahari. Mu mazimisi mudufasha ducisha amakomunike amatangazo ku radio n'amatelevizion dusaba abagwiza tunga bose yuko boza kugira ico twita interconnection, no kuvuga gushira uburyo bwabo bwo gutanga amafacture kudandaza kugira ngo babushire hamwe n'ubwa BR, gutyo igikorwa cyose bakoze kice kiboneka muri BR, gutyo ibintu byo guharura amakori n'amatagisi vyorohe. Baza novuga ntibigura intege kumvo novuga ntoshobora kumenya. Turasaba rero akaryo keza ko gusaba abadandaza bose, abagwiza tunga bose, abantu bafise amahinguriro yuko bozana uburyo bwabo bwo gutanga amafagitire, bwo gutoza, bwo kudandaza kugira ngo babuconnecte, interconnecte n'uburyo bwa BR kugira ngo dushobore gukorana neza tampari. No kuvuga rero kuvyerekeye BR, ivyerekeye digitalisation birahari, gusa abo dusanzwe dukorana ari bo badandaza abagwiza tunga baza bigura intege. Ari naco gituma tubasaba yuko boza kugira ngo dushire mu mugambi, dushire mu ngiro uyu mugambi igihugu kirindiriye kwitozwa neza ry'amakori n'amatagisi. Urakoze kugifite ijambo. Hariho Aidara abajije ikibazo kijanye n'ishirahamwe SMART, abaza ati mugejejeho kwishyuza amahera iryo shirahamwe riheraniye leta. Uno munsi ikibazo ca SMART si ishirahamwe. SMART ni izina ry'ubudandaji bw'ishirahamwe bita RASER. Rero novuga ntimpari zatanguye mu kwezi kwa gatandatu niho iryo shirahamwe ryigenza uko ryigenjeje, rirahagarika kuriha amakori n'amatagisi, ivyo twita amarodevance administrative, amarodevance d'exploitation, n'amakori n'amatagisi ajanye n'ihamagarana ry'abanywanyi baba ari ngo twebwe abatanga kori, twebwe mwumve abene gihugu. Rirahagarika ku buryo ibintu byashitse aho bitegerezwa, aho bigeze uno munsi. Ico novuga rero kuri ibi vya RASER nuko amafacture ikigo BR cishuza RASER si amafacture yakozwe n'ikigo BR. Hari ishirahamwe risanzwe rikurikirana ku munsi ibikorwa by'amashirahamwe gutuma tumanako amakuru. Iryo shirahamwe naryo ni ARCT, niryo rizana amafacture mu kigo BR riti aya rero n'amakori n'amatagisi iri shirahamwe ritegerezwa kuriha. Uno munsi rero kuva ico gihe ndiko ndavuga mu kwa gatandatu, ishirahamwe RASER ryarandikiwe amakete n'ikigo BR rigibutsa yuko ritegerezwa gukurikiza amategeko mu gutanga neza amakori n'amatagisi nk'abandi batanga kori. Ishirahamwe rero RASER ryaravyihojeje, hanyuma ukurikije intambwe zo kwishuza mu kigo BR harabaho kwandikirwa rimwe, hakabaho kwibutsa kabiri, hakabaho no kwishuza hakoreshejwe inguvu, niko tuvyita. Harimwo aha rero bigeze kugarirwa amakonte y'ishirahamwe RASER kugira ngo tubasabe yuko bazana ivyo baheraniye leta. Uno munsi rero niho duhagaze, kandi amatu yadusumira RASER ntiyigera yanka yuko ayo mafacture atari. Ngira ngo mbore turaza kwifashisha bo muri ARCT badusigurira ivy'ubuhinga, ariko mu byo bahakana amafacture si ntibavuga yuko ayo mafacture atari. Rero tusaba RASER yuko yokwegera inzego zibijejwe ikariha aya mafacture. Ivyerekeye guhagarikirwa ama license navyo biri naho nyene biri mu gisata ca ARCT. Twe mu kigo BR dusaba yuko RASER iriha aya mafacture yatanzwe y'amakori n'amatagisi.
mu gihe naho mu nkundire uko mufise mikro mu gihe naho boba bagomba bavuga yuko atariyo hariyo ingene amategeko abitegekanye barandikiranya ku bakomiseri general bagomba gushikiriza akababakiye mu minsi 15 iheze badatunganirijwe baca bandikira umushikiranganje inyuma y'umushikiranganje barashobora kwandikira commission paritaire d'appel nivyo bitegekanywa n'amategeko canke mu nyuma bakandikira tribunal de commerce bagashingisha urubanza yuko baba barenganijwe. Nibaza rero yuko izo ntambwe zose zitarahera ari naco gituma twizeye neza yuko ahubwo tubasaba yuko botunganya ibibasabwa n'amategeko kandi nabo nyene bafise mu ruhara. Murakoze nawe ariko tuje mu kigo ARCT kumvise yuko facture batazihakana mbega hamwe woriha abanyarutsa iryo shirahamwe ridusubira kwemererwa gukora twari abatakaje akazi hari n'abari bafiseyo amakafye baguze n'ibindi no munsi muri ARCT mwotangira umuriri. Murakoze ku ijambo nitwa Misago Emmanuel kugira ikigo kijejwe gukurikirana no gutunganya ivy'amashirahamwe yo gutumana kw'amakuru. Mugenzanje avugira ikigo bere ahejeje kubabwira ivyitozo ry'amakori ariko nagira ndanamunganire mvuga ahanini ikintu catumye umuhora wa RASER uburahagaritswe kandi manze nkosore uko benshi bavyita. Ishirahamwe RASER burya ntiryahagaritswe, cyo rero abantu bacumve neza, ntiryahagaritswe, hahagaritswe umuhora n'ikizi gifaransa bijya mumenyeye kwita rezo, niyo yabaye irabangirwa gukora. Hanyuma ivyo bisigura ko RASER nk'ishirahamwe irashobora gusaba rikabandanya gikorera ibindi kiretse rezo yayo yabaye irahagarikwa. Ivyo navyo bikaba vyatumwe ahanini nuko uruhusha rwo gukorera mu gihugu rwabo rwaheze rumara imyaka 15. Mu gifaransa urwo ruhusha babwita licence. Ni kuvuga urwo ruhusha rurihigwa imiliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika, amahera yababa miliyaridi 20 mu mafaranga y'amarundi. Urwo ruhusha rero rwabo rwaheze itarike 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022. Murumva rero yuko keshi mu nzandiko zagiye zivugwa n'ivyo ishirahamwe RASER ryanditse gisigura ntigigeze rivuga n'umunsi n'umwe ibijanye n'uru ruhusha, ariko hanini rero rwatumye bijya bikorwa vya bibangirizwa. Rero ibi vyo kuriha vyo nkuko ubuvugira ubere yabivuze, burya batanguye kugira akagagazo ko kuriha haraciye imyaka 2. Ivyo biri mu rukurikirane rw'ibintu vyinshi turiko dusuzuma inyifato y'iryo shirahamwe ritagiye rishira mu ngiro. Haba n'ibindi vy'ubuhinga bemera bashira mu masezerano risezerana na leta rizoshika ko batashitse ko hamwe n'ivyo vyo kuriha n'amakori. Ariko mu vyumve ko uru ruhusha ariko wabaye intandaro. Ubundi bwo ndazi yuko n'ikigo ca Uber mu biganiro vyagiye biraba, Uber yari yanemeye yuko bagenda barariha mu mice, ariko iryo shirahamwe vyararigoye kwisunga amategeko.